Twapanze zo korana kolabo dupanga ko tuzoyikorera mu gihugu cy'u Rwanda bavuga mu kwezi kwa gatanu gutyo kwezi kwa gatanu mu ntango z'ukwa gatanu rero turapanga kolabo mbo ariko mu gihe turayipanga hari ibintu byashitse imbuga zanje hamwe nitokiye jarazi hakinga ku Instagram, YouTube, imbuga za nka zose kuraza umuntu akundwa na bose mbo papa cyangwa kenshi twavuganira kuri Instagram mbona se nimero ya WhatsApp turavugana gusa muri make ibintu tumaze kwipanga bien harasike soje gukora ndiriye gusa nko ndavye byangombwa bagira nje mu Rwanda dukora akazi mbo contact yanje nawe yarabaye nk'ipotiye gatonya bivanye n'izo mpamvu ko OLEGUE no muririmbyi nandi umuririmbyi umva dusangiye kuba twese baririmbye gusa nta migenderanire hatari hari rero anti yanje na OLEGUE iyi collab atangwe gupangwa novuga ngira nka kera iba yarakoreye mu Rwanda ako buvuye no kutwage turaburana iki ndazi no naguma hariya basiko abantu matwi waje muri bitwaje muri biriya umva nuko vyagenze kwa kundi usanga umukobwa twayinda ego mama ngo yavyanye no mu vacances mu vacances bari kumwe no munsi imisi 3 canke indwi imwe ejo ari bagira kweja zo muta akagenda eske wa mwana yanda zo amusigiye azoyitwara he umva muri make kino bwira nk'abakobwa cyane cyane novuga baje bararaba neza baje bararaba ko abahungu sometime turatana mu mairere nkuko nabo nyene bataba mu mairere abakobwa mukije cyane bakunzi ba East Kingdom TV nkuko vyama imisi yose nkuko twama tubibasubiriramo ni kugira subscribe like na commentaire kugira mushobora kudutera ivyiyumviro hama tumenye uko dukwiye kuguma duteza imbere ibintu byacu canke uko tukwiye uza turahindura mu gihe hari ikintu twakoze kimeze nabi canke ari kudushigikira. Ikiganiro ni cyakindi nyene ni kiyago tugirana n'umuririmbyi canke umuntu tuba tubona yuko afise ico ashobora guterera canke guteramisha abantu. No munsi tubafitiye umuntu amazi imisi ariko aratangaza ibintu muraza kuvyumva reka kwanza tubanze tumenye kwanza wariwe. Turabaramukije cyane. Ego ndabaramusasa cyane na abatakuzi bo kumenyera kuki canke izina ryawe nirihe? Mbo izina ryanje ni Banazira Crevake akwa amazina nayo n'abavyeyi niyo mungere Clovis. Yeah. Crevake asanzwe akora iki? Mbo Crevake umuririmbyi umuntu ashatse kumenya ibikorwa byawe neza na neza yo kumenyera kuki canke ubwamerame dukene umaze kuvuga ko umuririmbyi tuba dukeneye kwanza tumve basi nakantu na gato katwemeze neza na neza ntutuzanire zimwe zo mu wa mbere. Mbo Crevake asanzwe umuririmbyi ako kandi umuririmbyi w'umurundi mbo yavukiye mu ntara y'Uruyigi hama yakuriye nganye ni Bujumbura akaro asanzwe abaruno munsi ya duhe urimba style yo gamuduha freestyle canke uduhe akape je nimba style zote tupe bita yo mbyuka mu gatondo kari nko ya mbere kibika nkafata gakadamu nkatangura kwandika kumanyagwi terane ko ni Mr. Koloka ndiko ndadapa ukamengo cenda guloka okay ndacari hahandi ndacari kwa kundi fisi je mvuga je wenda bivuga kade fisi byo koda nako nkabikora kade amajamba atabikogwelega byose bibipfa gusa bibudusa kubituma mupfu busa gusa yo Crevake turumva ko uririmba wiyemera cyane gose twabonye kino kiganiro ko ari kiyago turayaga kandi tugusaba uzuraraba kamera cyane uko Jesse nyene nuko mbona none ayo majambo tumvise muri yo freestyle yiwaye byukuri nivyo canke ni kugira ukanga abantu? Bro bavuga umurapere kisha riyemera kandi kitwemera ico turi nyene majambo mva muri rap yanje niyo kuri yapo no kuri ni ibintu mbamo ni ngenderamo ni ibintu tugenderamo urumva nivyo tuma turirimbiranye tutirimba abarape turimba ibintu nyene bibaho nyene ibintu tugenderamo tubamo ya umva vyuka kare mu gatondo kare cyane singoto aje singoto mu gitanda none ko tumvisemo imigeto nawe ugenda ni imigeto
Ara majambo y'ubigizi nyene. Ega hari abajama usanga agendana bamwe bagendana inzembe amwe uvuze gusa vyo aca gucanja cyangwa ugasanga ari naraho kubyiza umugani wawe nkuko wabishize muri rap yawe. mbo ona uruvana ababire nyene ukuntu mbona amajambo turirimba nyene ugira twekane dufate vyano ko turakora ugira bigira inguvu ugira muri make tugevye ko turaririmba muri make yap Vyakomeye turumva yuko uri umuraperi kandi ukora ibikorwa vyiza ubu n'imiburi burugeze ku ndirimbo zingahe ni hip hop gusa canke uravanga mbo Vyakomeye soma ko ufite indirimbo zike kweri indirimbo zirahari gusa n'imiburi ubu ndafite nk'indirimbo shika kuri zitano ya zitatu ziwanje na zibiri za featuring zitatu ziwaye na zibiri za featuring Vyakomeye urubuga rwiwe dushatse kumurondera n'imiburi buri nka jewe nkashaka kumanaginga cyangwa undi muntu ashaka kumanaginga ibikorwa byo yo bisanga he mbo ndakoresha Facebook ndakoresha ibikorwa pana Facebook n'urubuga ushobora gupostinga ku ifoto cyangwa iki ibikorwa indirimbo zawe mbo ni YouTube yap YouTube Instagram ego kuri YouTube umuntu yo kwandika gute ugira ashobore kumutora Vyakomeye mbo urandika Vyakomeye nyene kuvyumva Vyakomeye mu ndome zose mbo urandika C kwandika R kwandika E kwandika V E R amagati amake ya Vyakomeye duheruka kubona post ivuga yuko wewe na Papa Cyangwe namba ari Papa Cyangwe nyene wo mu Rwanda hamwe na nuza na OLEGUE umva yuko hari ikintu kitameze neza entre mwebwe sinzi ko ari byo canke yuko ari ibintu nyene muba mwararondeye gukora mbo urakoze kumba ico kintu ko ni ikintu benshi bakorambaza ko cyane mbo muri make ijya post yitwa postinze nabandi barayipostinze ko ni ibintu vyabaye mbo ijya ndirimbo beshi abwo ukoze ura n'ikintu nyibukije kwanza ko beshi barambaza cyane ijya ndirimbo ya Papa Cyangwe na OLEGUE eske kumbe ari wawe ni wari gukora na Papa Cyangwe muri place ya OLEGUE gusa abantu banawe ukunze mbo muri make mbaho umuco gato ijya ndirimbo je nafise collabo na Papa Cyangwe muri vyo mu Rwanda mu gihugu kibanye cy'u Rwanda mbo tutwapazo zo kora na collabo tupanga ko tuzoyikorera mu gihugu cy'u Rwanda bavuga mu kwezi kwa gatanu gucyo kwezi kwa gatanu mu ntango kwa gatanu rero twa turapanga collabo mbo ariko mu gihe turayipanga ari ibintu byashitse imbuga zanje hamwe n'itokeje arazi hacking uko Instagram YouTube imbuga za nka zose kuraza umuntu akundwa na bose mbo Papa Cyangwe kenshi twavuganira kuri Instagram mbona se nimero ya WhatsApp turavugana gusa muri make ibintu tumaze kwipanga bien harasike soje gukora ndiriye gusa niko ndavye byangomba kugira nje mu Rwanda dukora akazi mbo contact yanje nawe yarabaye nk'ipotiye gatonya bivanye n'izo mpamvu kuko barahakinza ama chaîne yanje YouTube Instagram n'izindi aho ni mu gihe natakaza phone nazo tutakaza phone niho ikibazo cyose cyabonekeye none OLEGUE nawe yinjiramo gute muri yo ko tumva ko ari collabo mari mwateguye hama OLEGUE nawe acaragenda akorana nawe ico kibazo OLEGUE yacinjiyemo gute kuko tumvise ngo urumva ngo OLEGUE ngo yaririmbye ngo canke ngo yakoranye collabo nawe ngo mu ruhande rw'iwawe numva ngo yuko ijya collabo ari wewe wari kuyikora mbo abantu cyane dufata ko indirimbo yoba yari ijya kumbure OLEGUE yagiye kuririmba apana so mbo abantu kutumeze ukuntu urumva ibintu ugasanga ushaka kubimodify ukundi kuntu mbo je sinavuze ko bantahure neza sinavuze ko indirimbo yakozwe OLEGUE na Papa Cyangwe yari ndirimbo tokora na Papa Cyangwe yapana je afisi indi waje pembeni tokora na Papa Cyangwe ijya rero abantu kuzana ngo ijya ndirimbo ya OLEGUE ngo nongo twayikora ya suko nabivuze je afisi featuring wanje pembeni ijya no ni featuring ya OLEGUE na Papa Cyangwe mbe wewe na OLEGUE muba mufitanye imigenderanire yihe nkuko we na Papa Cyangwe muba mufitanye imigenderanire yihe
Mbo imigenderanire entre yanje na OLEGUE si hatari ko OLEGUE no muririmbyi nandi umuririmbyi umva dusangiye kuba twese baririmbyi gusa nta migenderanire hatari hari rero entre yanje na OLEGUE umva nta na contact nta no kuvugana abaririmbyi turaganira turaganira muga si cyane nyene ni nkuko nawe no musi ndo tukaganira nabo sometimes turabana tukaganira umva n'ibintu si kwamara ngo kira siko dume dukwegana cyane iki me turaganira gusa bisanzwe nyene nkuko rusangiye umuntu hama wewe na papa cyangwe contact hari niyihe canke niwe yakurondeye mukorane collabo canke niwe wari wamurondeye hama nkubo bishitse bikaba bikenewe ko mushobora gukora iyindi collabo vyogenda gute uri tayari canke n'amatangazo mbo migenderanire yanje na papa cyangwe bloje nabaye mu Rwanda igihe kitari gito kweringira nk'imyaka nk'ibiri 3 gutyo nonje na papa cyangwe twamenyaniye je papa cyangwe namumenye kuva atara nk'umusitari uno musi nk'umusitari w'umusi mbo umva migenderanire yari kuva kera uretse ko ubu naje mu Burundi tusa n'abapoti cyane gato iyi collabo atangwe gupangwa novuga ngira nka kera iba yarakoreye mu Rwanda ako buvuye no kutwage turaburana iki ndazi no naguma hariya basko abantu matwi baje muri bitwaje muri biriya umva nuko vyagenze me imigenderanire irahari yanje na papa cyangwe turavugana n'ubu collabo niba bafite igashika bisaga bo tukashaka kuyikora tuzoyikora kandi sivuga ngo ko vyabaye kujya ngo collabo ngo warapfuye cyangwa izikyo ya umva twitege ko umwanya n'umwanya collabo ishobora gukogwa kandi bikagenda neza ego ashaka kogwa ya Clever K tugarutse ahanini ku gice kindi cerekeye ubuzima canke twerekeye kuri look yawe turabona ufise dread muzei igarama izo dread uyikura hehe ushaka kuducira ko muri nawe tubwire ati jewe dread zanje zigyuku nanje nkagyuku ya mbo dread zanje zakosoma yapo ndafite ndazi shamutu nenye birungo cyumva na ivyo birungo byo ari gukonsoma gute tubwire uburyo ko nkajurana ndashaka gushira mu dread ariko urumva arumva ndakeneye kumenya ati na zi dread ugyanshiremo nk'izo za crevaso na bisa ibi nibi mbo dread zanje zishaka gukonsoma nka 50 euro na mayira makariko gusa wote mu Marundi umva nagatahe nyine kumwe nko nakubwiye 50 euro nawo mvuka zikoresha mu buryo nyabaki bo ndiko nabwiye amafaranga ko niyo nakoresha mu gihe ndi hanze yapo ko nagize kuba hanze nagize kuba mu gihe nari mu Rwanda aza abahungu turatembera cyane nasimbiye Oslar gato yapo none watubwiye igarama ati okay ubu unye naho numva ko ico gihe wari hanze ubu naho bimeze gute igarama iracari yindi nyene ino birazimbutse no ni mu Burundi no birazimbutse mbwasivuga ngo birazimbutse cyane umva nka 300 amarundi iratwara yapo ku kwezi canke uko ugiye gukubita nyene amarotushe nimbara amarotushe ko ndabikinisha gusiga ndagura byo nkene byose bigwa muri factory ya 300 yapo bivuze ko dread zanje ndiko ndazisiga shamu birungo iki nkoresha 300 kugira zibe nkuko ndabishatse nk'umuntu ashatse kuzigukuramo ko nzi benshi bazi ko dread bazidandaza ubu n'imiburi uruvuga ati je ru dread rwanje rumwe ruri ku mutangana gute canke ruri ku ibeyingana gute ko ndumva ko bigukonsoma kandi zirakurya kabisa mbo ego zirangosoma kandi ako sinasize ku isoko brass mbabari mbo niziri ku isoko ariko urumva zije ku isoko na urumva agafacture no kabakubita kabisa yapo imbere yuko nza kwinjira mu kindi kibazo gikurikirana ngo ndakubaze navuze yuko ubone ndi kuri look n'imiburi buri Clever K yambari yangaye nkuko ico kibazo benshi twaratumva bakibazagiza turakeneye kumenya ko urumva warabaye hanze waragiye mu bihugu bitandukanye dukeneye kumenya Clever K yambariye angahe sindi babandi baje ku ma televiziyo ma radio biyemera ngo nambari uku bakavuga ibintu bibeshera muri maki mbo Clever K
kuri make amafaranga mariye si make kandi si menshi bro. Angahe? Ushaka kumenya pi. Umupira wawuguze he, wawuguriye hehe, angahe? Bo muri make amafaranga nambarenga ni make sana, ni 250,000 y'amarundi hapo. Umupira Itiko yashobora kuba irimo ma 50 gutyo. Namara make sana. Kirato Bo kirato bakiwana mwebwe ni make ni nka 30,000 gusa. 30,000 muri Ruvumera, muri ville. Brasotani. Oya, uri umuntu waratembereye gose kandi urumva turakeneye bimwe natwe turabinye turasumba imizigo tumenya aho muyigurira. Ukumva ndashaka kuba nkene nanje kuba umuntu anyene afise nyene ibintu by'amaruki nkayo yiwawe. Kandi nabwiye ko dread vuba ndazishira. Dread mga pani zizi wanje. Zizonye zirazimbye sana. Mbona mara make bro, na mara make kwe. Nakubwiye ndashaka kwambaye nka 250,000 gusa. Mara make sana. Yeah. Krevake nsubiye kandi kugaruka mu buzima naho busanzwe. Krevake narigeze kubona cyane sinzi ko ari inkuru cyane ni post mu bisanzwe ariko mu nyuma yavuyemo inkuru yuko wari ufise umukobwa kandi mufise ibyo mupfa ahanini cyane ndibuka ko umengo aha bantu stop gato umva na nkenenge tumaze iminsi tubona abantu bava hanze na cyane watubwiye ko wewe na wewe ibihugu byo hanze wabiciyemo kandi wagendagenza ibihugu atari bike. Tumaze iminsi tubona abantu bamwe bava hanze ukasanga baraje no mu Burundi bakirirwa bakwegana n'abakobwa cyane nkawe ko wari usanzwe uri no mu star. Wowe ibyo bintu ntivyo byarakugendekeye gute? Ntabwo wowe waragironse nyene akantu witiza. Oya. Mbo abagenzi barabaho. Yap. Cyo kintu uvuze vraiment kirashika n'ivyo birabaho. Yap birabaho. Mbo ndafite abagenzi gusa tutembera na bisanzwe nye. Yeah. None nko kubantu canke bajya abahungu canke novuga ati bajyana ngo n'aba vacancy. Wani y'abakobwa babonye kenshi barashuha cyane gose. We ni giki nk'umuntu wabaye mu gihugu biva hanze woshikiriza canke wohanura abakobwa bafise iyo ngeso ushobora gusanga nk'akarorero ari ivyigeze kuba abakobwa babiri baragwana barataburana ko impunzu bapfa umuhungu wo mu vacancy. Nko kuri wewe niki impanuro canke message woha abakobwa canke abahungu bavariya makazi no gusugasanga ko araba vacancy bariko baronona abakobwa b'abandi babahendesha amahera bafata ama maison de passage ugira babe barasirikira nabo. Mbo ico kintu vraiment ni kintu novuga ko kigisibije cyane kweri ku bakobwa benshi b'abarundi sije. Je novuga ko bariho hari shobo yuri mu bakobwa sije ko bamaze kumva umuntu akumva ngo no mu vacancy ngo avuye hanze beshi bamaze kwifomata mu mitu bishamo ko nimba avuye hanze ngo azama $, azanye iki bakibagira ko ya $, bazoba bazanye ego bazoyega imusi umwe imisi ibiri ariko ejiza bavyarira ibindi bintu. Ni kwa kundi usanga umukobwa twayinda ego mama ngo yavyanye no mu vacancy mu vacancy bari kumwe no musi imisi 3 canke 7 ejo ari bagira ko ejo azomuta akagenda. Eske wa mwana yanda zo amusigiye azoyitwara he? Umva muri make cyo nobwira nk'abakobwa cyane novuga baje bararaba neza, baje bararaba ko abahungu sometimes turatana mu mayire nkuko nabo nyene bataba mu mayire abakobwa. Okay, baso we none ntabwo nawe ibyigeze bigushikira ngo ubihereze nyene kwanza washikiye he? Bo je ino ni muhira, nashikiye muhira bro, nashikiye muhira sashikiye mu hotel cyangwa shikire ko naingarose ntashi wacu. Nta mwanya wafashe uje spending nyene ubuzima nyene mu marare wakuye hari mumbabarire sishinyo kwivugiraga. Aki bro yatsa bo ara abantu saga mezo ko turatandukanye sisi ni Krevake imvuye hanze nibisigura ko mvuye hanze yamanze konona abakobwa babandi cyangwa inzi kwekana ngo ufisa amahera cyangwa inzi ya mbafise umwe nemera rero shitsi none mbandi kumwe nawe sinja muri abandi cyangwa hari ya nko kuwe ku ruhande rw'iwawe wovuga iki cyangwa niyihe message wotanga
ku ruhande rw'abahereza abahungu n'abakobwa? Mbo ndibaza ni nayivuze icambere ku bakobwa bareke gushuha sije nitwirukira amaronko ahubwo tuyumvira imbere yo kwirukira ivyo tugiye kwirukira muri uwo mwanya kuko amahera mena amaso aruta mu ngorane nyinshi basha gusanga vacances yaraje ahita ko bakabandi muri quartier na kanyeshure ntaho karishikana agatwe mu ivyo biro mahoti agamana indwime de semaine 3 semaines umva agateye muri yerera agasiginda canke agasigiza izindi ngwara zidakira urumva nibindi nibibazo wawitayemo message n'abahungu tugabanye kwanza kubesha abakobwa tugabanye guta muri yerere bashiki bacega abanye bakazuza kejo nasi umukunzi we yap ndamubona none we ivyo mubwira byose ni ivy'ukuri none boss no bango turabwiza kuri ngo 100% cyane ni nkuko nawe ntizera ko ambwira ibyo byose ari ivy'ukuri nawe nka erere wowe gutamwe niyi erere uvuga ati je umukobwa ankoreye iki nukuri yo bamenaguye yo banyishe sha mukobwa nkunda avance vimico kiruva yo ba nkumva ngo yatwaye indahanda afsinda nzi ko atari iwanje ico kintu ndumva ko itogihuriza ko na gato okay hama wewe naho erere wo mutamwo niyi erere wo mutambo ni nkuko nayo kumva ati nateye indahandi nawe yo vyakira ukundi ku iyo ni erere canke none ko wayiteyewe wovuga ati jewe kuri uno mwanya ndipanze bye hamwe nawe no mutera inda nta kibazo ikibi nuko yitegwa n'abandi hama nawe ukavuga ati jewe vraiment ndamukunda sinoja gutera inda abandi mbumva we kandi ari haje mbumva upumuyitera we iga uviriza none iga we ni wanawe uruva hakoye yo kumva ngiye gutera inda handi sije mugiye ko turapanga gukora mariage kuzobana nawe eske yo vyakira gute mugiye umvise ko iga mugenzi wagiye harasoma ndamukundana ahubwo nufuma nturiye basi nkapanga nawe tukashika kuri ya ndoto yacu hama tukazotera imbere nkuko none ibyo je ndibaza ntivyobuza mariage yanyu mbe kwanza ndakubaza ikibazo wewe uramaze kwipimisha no kuvuga kwipimisha umugera ndabona ubunye covid nisigaye iteye ubwoba umugera barawibagiwe uramaze kwipimisha wewe umugera wa sida none bro shawe none cha no bambeshe kwiri ndamaze kwipimisha kera mugapano ega ubu hari ingwara novuga ko abantu takitaho kwipimisha cyane none nkubu ukurumbura nako ngo sida cyane basi uheruka kujya umuzigo ryari bro reka oya ico ni kibazo mu bindi nkuko ibindi babinyishuye kuko nanje nagoma ndakubwire menye impamvu utaja kwipimisha canke okay wari umuzigo bangahe mbo ntakubeshe kwiri kandi yenga uramfashe ma mbo mizigo twayiriye ni warura ngo maze kwiga ishuri izicemezo kujya kuri bangahe je nk'abakwa twakundanye ni benshi nta nabonze kandi bose barabari imizi ico ni ndakundanye n'umukobwa mukundanye kugira muri abane canke Clever K nukuri kiyago kiyo kiragenda neza mu mwanya tugiye turangize ariko gusa urumva nukuraba nyene ko ndumva ko maze kujya imizigo myinshi nukuraba nyene ukaja kwipimisha uko ajyanye ari ikintu abantu basigaye birengagije muri no minsi ubu basigaye bakarira covid cyane amatangazo yo kwibutsa abantu kwikingira umugera wa sida ntibakiyatanga batangazo yo kubwira abantu baje kwipimisha ntibakiyatanga ubunye ahantu hose ni covid niri kwicata n'akaka jambo wohereza abakunzi ba East Kingdom TV n'abakunzi bawe hama n'icyo babwiye gishasha uri kurabategurira mbo icambere kwanza nobwira kwanza aba boss bacu abakunzi bacu bafanzi bacu badukwikirana ko bwije ko bukeye nobwira ko ndabakunda kandi babandanye badushikikira kuko ingufu zacu ziri kuri abo ngende aba boss bacu ni kuri mwebwe nyene mudahari naco twokora ibyo dukora byose tubikorera mwebwe mbo mubandaye mudukwirikirana mubandaye mudushikikira East Kingdom TV nawe muyishigikira ko ni televiziyo ikora neza naje ku bwanje
kafateho nakanya kubashimira kuko muri tanga kuno mitanga kuri twebwe muze mitange no kubandi yapo bafite impano yo kuririmba cyangwa impano y'ibindi bitandukanye gishasha gishasha no babwira ndafite indirimbo muri studio yapo ni indirimbo nizeye ko izo zitavyorosha ndimo novuga ko izo ziri different n'izindi ndirimbo zose no bamaze gukora audio rashaka gusohoka mu ndwi iza yapo rashaka gusohoka mu ndwi iza ako ndashaka kubanda bayeza audio hamana video zotegurwa yapo nizeye ko uno mwaka ngiye gukora cyane ngiye kuzokora collabo nyinshi ngiye zokora indirimbo stari zike yapo titibage nimwe yawe na papa cyangwa urabundi atari izokogwa ko nibi ko turaganira nawe ngishobora kuza mu ma collabo nzogenda ndakora ni nkuko muzokumva izindi collabo zandi ba star batandukanye ya turabashimiye cyane abakunzi ba East Kingdom TV mwese mwagumye mudukurikirana cyane muri ko murakurikirana n'abazogikurikirana kino kiganiro mukomeze mudushigikira kwa kundi nyene ni subscribe na comment kugira mudutere ivyiyumviro na like kugira YouTube nayone igira icifashije kugira video igere kure murakoze cyane gose.